hanyuma n'aborozi b'inka Eh. aborozi b'inka na cyane cyane nk'abajya usanga bafise ikibazo ngo cyo inka zidatanga umusaruro umeze neza ku mata Azora irabikosora ndibuka hari watoye Azora yari afise inka ikamwa iritiro 10 inyuma y'indwi zibiri atabakoresha Azora yarigeze ku litiro 15 ibitungwa muri rusange n'ibitungwa byose ufatiye ku nkoko aborozi b'inkoko umuntu atamenyera ibanga ahubwo yarahonze tukiri ngaho onye hariho bamwe bibaza ngo ino Azora bayikoresha ku biguruka gusa ku borozi b'ibiguruka ariko ngo ni inka n'impene n'ingurube ahubwo n'ingurube cyane cyane urumva uriko urayikoresha kugaburira urabona impinduka igenda irahinduka mwumvise bamwe turabaye mwiriwe cyane mwana musibivanya naho mu wese aherereye kuri channel yacu na channel yanyu Mario Spark nkuko twabikoze rero tubazanira ibintu bishasha ibintu bitamenyerewe ariko biriko birakopa abantu benshi hari ibintu byinshi bagize iminsi bibaza ati mbe igiterwa ca Azora kirahari mu Burundi cyane cyane abakunze kwibona mu bihugu bitandukanye twovuga nka Kenya ahagufi cyane Kenya Rwanda n'Ubuganda uti twarabonye igiterwa ca Azora uti twarabonye yuko gishobora kudufasha mu bikorwa bitandukanye mu bworozi bwacu hama bukagenda neza benshi hariho benshi batazi yuko mu Burundi ubwo bworozi bwahageze uno munsi rero ndabazaniye umutumire umuhinga muri buno burimyi bwa Azora agiye kudubwira byinshi byerekeye kino giterwa nimba uri umworozi w'ibiguruka nimba uri umworozi w'ibindi bitandukanye inkoko ingurube inka donc n'ibindi bitandukanye urahawe ikaze udukurikire hama wige byinshi ushobore kumenya aho uzoshobora gukura ino Azora nimba ari indoto yawe nimba urabifuza gutangura buno bworozi urahawe ikaze tumuhe karibu umutumire wacu turaguhaye karibu murakoze cyane amazina yanyu ivyo musanzwe muri ko murakora hano twabonye uburimyi butamenyerewe hano mu Burundi sinzi ko twabwitwa uburimyi canke igitero n'uburimyi yego muducire ku mayange mutubwire byinshi vyerekeye buno burimyi bw'igiterwa ca Azora yego murakoze cyane ku mazina nitwa Nitunga Gerard nkandi umworozi kandi umuntu yari umworozi caba n'umurimyi kuko uburimyi n'ubworozi birajana kuko dufashe nk'umurimyi umurimyi akenera bijya twita umwanda mu bworozi ariyo mase ariko rero muri uyu mwanya nkuko mwabivuze mu ntango aha tubereke igiterwa ca Azora gifasha cyane mu bijanye no kugaburira ibitungwa mbega ino Azora umenga kiri mu ndimi mvamahanga Azora ugerageza gute kuyisigurira umuntu atarayibona benshi barabona yuko umenga ni ivyatsi bisa n'urwatsi nyene hari abantu benshi bakunze kubibona ku mazi ku myonga bagashobora kuvyitiranya Azora turayizi twarayibonye woshobora kwibasigurira gute imbere y'ubwo tuza kuvuga akamaro kenshi kerekeye kino giterwa ca Azora murakoze cyane ngerageje gusigura Azora mu Kirundi n'urububi urububi no kuvuga mu gifaransa naho ni algue urububi rero arubi gwizana ku mazi hejuru arico gituma bitandukanye ni Azora yo umuntu arayirima kubera ni imbuto ushira mu mazi ariko urububi nako rurizana rujya dusanzwe tuzi muri make ni urububi mugabo urububi rurimwa yego abenshi rero barumva Azora bavuga ati Azora abayizi baravuga ati Azora mu Burundi irabaho kuko ni benshi bama bayidusavye tuze tukorana ikiganiro n'umuntu yoba amaze kurima ino Azora rero twarakoze ubushakashatsi turahiga abahinga boba bamaze kurima kino giterwa ca Azora turabura niyo twaca tutora mwebwe woshobora kutubwira kugira ngo nawe utangure urugendo kugira ngo utangure buno burimyi bwa Azora byagenze gute mwabitanguye ryari icyumviro cyabajemo gute Azora nkuko nabisiguye Azora ni ingaburo idufasha mu kugabura ibitungwa
ariko rero mu kugira umuntu ayikurikirane n'akarusho twayisanzemo. Je hari umworozi twaganiriye muri Kenya, turaganira atari muto, kubera ikibazo c'ibiciro vy'ibifungurwa, abona injya ku isoko z'ibitungwa zaraduze, ufatiye kuri isoya zaraduze, ufatiye ku ndagara zaraduze. Rero ibyo nako ndondagura nivyo ahanini dukunda gukoresha mu bworozi. Azora rero idufasha gusubiriza ivyo ndondaguye, kubera azora tuyisangamo proteine iri ku rugero rwo hejuru, ariko ruca rufasha rero gusubirira za soya twako turadondagura, za ndagara. Rero uwo mworozi tuganiriye naramusiguriye ko twebwe iyo ntamenya tifise, atambuto dufise. Hama ndafata umwanya ndagenda ndagira visite iwe, ico gihe arasigurira, aranyigisha ukuntu azora irimwa, nk'uko muja kubibona ngaho ukuntu isanzwe ikorwa. Hama arampa imbuto ndayizana, imbuto maze kwishikana rero naratomboje irakunda. Ubu rero niyo ndiko ndagaburira ibitungwa, akarusho ni kanini cyane, kubera zanjye nahora ngaburira ibitungwa ubu sinkizisuma ku isoko, ndaza nkamura aho nkasoroma aho narimye, gutyo rero bigaca bimbera akarusho muri bwa bworozi bwanje. Muratubwiye ati mu gihe watanguye gukoresha buno bworozi cyangwa buno burimyi bwazo uri kugabura ibitungwa, utindagara ucuheba isoya icuheba. Umva bisigura ivyo twari dukeneye mu isoya no mu ndagara dushobora kubisanga muri azora neza cyane, dushobora kubisanga mu kintu kimwe arico twitwa azora. None ikindi kibazo twobabaza ko benshi bavuga ati azora mu Burundi ntayihari, azora mu Burundi ntayihari, cyangwa bamwe bavuga ati turayizi, twama twabibonye ku mazi. Woshobora gute kwitandukanya n'irya tubona ku myonga bijya bintu mwavuze ko ari ububi? Hariho bamwe bavyinka ngo ni nyonko y'amazi. Twoshobora gute kubitandukanya nibi inye twitwa azora? Azora rero ntigoye gutandukanya na bijya bindi, kubera ubushakashatsi bwarerekanye yuko iyi azora ariyo nziza ku bitungwa, kubera n'ubundi ufatiye ku bintu byose uko bisa ntibiribwa. Nk'akarorero ufatiye ku myumbati, imyumbati ariyo usanga ihoze n'indi usanga irura. Ufatiye ku bizinu bijya byo mu ishyamba, hari ibizinu usanga biribwa n'ibitaribwa. Rero azora yakoze ku bushakashatsi, niyo turiko turakoresha, niyo nziza ku bitungwa, bituma bigira amagara meza. Okay, tukiri hano muravuze ati ni bitungwa twabonye, imbata zirazirya, n'inkoko zirazirya, ni nk'ibindi bihe bitungwa twoshobora gukoresha ibitungwa turaziha? Murakoze cyane. Ibitungwa muri rusange ni ibitungwa byose. Ufatiye ku nkoko, aborozi b'inkoko umuntu atamenyera ibanga ahubwo yarahomvye. Inkoko ahanini nizo zigoye gusumira, kubera zozo zirarya cyane, kandi inkoko ntushobora wihenze ngo ntuyigaburire umunsi, hari ibintu byinshi bawishe. Inkoko rero zirakenera azora, kubera muri za ngaburo zazo hasanzwe harimo isoya, hakabamo indagara. Rero urumva ko cyo dufasha dukoresheje azora. Hanyuma dukoreye ku imbata nazo nyene ni sawa, uraje kubibona tuko turagabura ukuntu bimeze. Hanyuma n'aborozi b'inkwavu aribo benshi tumaze gukorana na hayi imbuto, nabo nyene umwimbu kuri umeze neza. Hama n'aborozi b'amafi, cyane cyane amasonzi. Amasonzi kubera asanzwe arisha, ararisha amasonzi. Kuri azora rero ni sawa, zica zigwiza ibiro n'ingoga. Hanyuma n'aborozi b'inka, aborozi b'inka na cyane cyane nk'abajya usanga bafise ikibazo ngo cy'uko inka zidatanga umusaruro umeze neza ku mata, azora irabikosora. Ndibuka hari watoye azora, yari afise inka ikamwa iritiro 10. Inyuma y'indwi zibiri atabakoresha azora yari igeze ku litiro 15. Azora rero ni nziza cyane kubera urwo rugero rwa proteine rurimo. Tukiri ngaho onye, hariho bamwe bibaza ngo ino azora bayikoresha ku biguruka gusa, ku borozi b'ibiguruka, ariko ngo ni inka n'impene n'ingurube, ahubwo n'ingurube cyane cyane. Urumva uriko urayikoresha kugaburira, urabona impinduka igenda irahinduka.
mwumvise bamwe bahora biyumvira yuko azora ikoreshwa ku biguruka gusa, mwumvise ino ntahe y'umworozi yagaburiye yoroye inka, aragaburira umwimbu w'amata uriyongera, no kuvyibuha zikavyibuha, hama umwimbu hagenda neza. Okay, turi ngaha rero, hariho abariko baradukurikirana ino video canke bazokurikirana ino video bazovuga ati turumvise akamaro kayo, mbe none imbuto mwebwe mwayikuye muri Kenya, none natwe twoshobora kuyironka gute? Aha mu Burundi twoyironka, twoshobora kuronka ingene idushikira canke ingene dutangura? Ni igiki woshobora kubwira woba ariko aribaza kino kibazo canke uzokwibaza kino kibazo niyamara kuraba ino video? Imbere yuko nsigura kujyana n'imbuto ukuntu iboneka, ahubwo reka muri make mvuga ukuntu ushaka gutegura, ukuntu ushaka kuyigura. Azora rero benshi bibaza ngo ni ibintu bigoye, ngo ni ibintu bisaba amafaranga menshi, ngo bisaba ibikoresho byinshi. Azora nta buryo bunini isaba. Wewe uba ufise amazi wateze, ushobora gukoresha ihema, ushobora gukoresha isashe, ushobora gukoresha isima nimba urifise, hanyuma ugatega ayo mazi adatemba. Kubera azora isaba amazi adatemba, amazi yonyene yera atakindi kirimo. Ico ni igikoresho ca mbere ukenera, amazi. Ayo mazi yaje kuyatunganya rero, si amazi menshi kubera uva hejuru ku mazi uja hasi ni santimetero 30 canke 20, nturenza ngaho. Ayo mazi umaze kuyatunganya rero ugaca ushiramo akavu gake, ushizemo akavu gake hama ugaca ushiramo amase. Amase dukunda gukoresha y'inka, tugakoresha n'ay'inkoko. Ivyo rero waje kubitunganya nyuma y'imisi 2, urashaka gutora imbuto hariho hose bisanze nka iwacu ugashira muri nyamurima wateguye. Hanyuma umaze gushiramo imbuto rero, inyuma y'imisi 6 kugera ku misi 10 uca utangura gusarura. Iyo utanguye gusarura rero, usarura imisi yose. Hariho amagarama tugereranya bivanye n'umurima wa nyene ngana. Nimba wari metero 5 kuri 2, ushobora kwimbura ibiro 3 ku munsi. Imisi yose 3. Ejo 3 uno munsi ugakuramo ibiro 3, ejo ukagaruka kuramo ibindi biro 3 imisi yose. Urumva urimbura bikaguma bigwira. Mbuke usanga yagwiriye. Wakiye ibiro 3 n'umunsi, ejo usanga byagwiriye kandi. Gutyo. Ikintu gusa ushobora guhindura inyuma y'amezi 2 n'amase. Hanyuma inyuma y'amezi 3 urashaka guhindura amazi, mugabo mu kuyahindura ntugabanya yose, ukurako ibice 20% by'amazi asanzwe ari, ugaca wongera ko rero ico gicukuye. Okay, ndavyumvise. None nk'ubu unye jewe ndabaye interesse nkuko uwundi nawe baye interesse. Imbuto noshobora kuyironka binyoroheye ndabagezeko ata kibazo na kimwe? Imbuto turayitanga. Imbuto turayitanga kubera ni ikintu coroshe cyane. Wimurira hanze. Naho tuba rutuntu dukeyi tukurusha dushobora gukora. Rero benshi baguma bibaza ngo imbuto aragiye usanga ngo bisaba ngo 200, 250. Oya. Imbuto ni nke cyane kubera igwira n'ingoga. Bica bikorohera rero iyo iteye nyuma y'iyo minsi 7 navuze utangura gusaroma nawe. Okay. Nkuko twababwiye twebwe twaragize ubushakashatsi, twararondeye abamaze gutera ino mbuto yazora ngaha mu Burundi. Turabura. Bamwe batubwira ati ngo mwebwe muri ko murabikora. Mugerageje kuraba, muharuye igihe aho mwabitanguriye gukora buno burimyi bwazora, biramaze ubona abantu bariko barabihurumbira ku bwinshi, n'abantu baturuka imihingo itandukanye bariko barahurumbira buno burimyi bwazora. Ni ikihe kibazo ubona kiriho gituma batahurumbira? Ubona n'abantu bariko barahurumbira buno burimyi bwazora, ni ikihe kibazo ubona kidatuma buno burimyi babwirukira? Ikindi naco ni ikihe woshobora gutumirira, ni igiki woshobora kubwira aborozi twumvise akamaro kayo kugira ngo buno burimyi bwazora bushobore kugwira mu Burundi nkuko mu bindi bihugu buno burimyi bugeze kure? Abarimyi benshi tumaze kuganira, abarimyi borozi muri make, kubera azora irima umuntu asanzwe afise ayoroye, kubera bagomba gukemura ikibazo cy'inyanko twabivuze.
rero aborozi benshi usanga bafise ikibazo c'ikibanza nk'akarorero umuntu afise inkoko 1000 canke yoroye inkoko 5000 bisaba ko abafise ikibanza kinini cyo kurimamo azora ariko si kinini cyane ni ibiharuro dushobora gukorera ugasanga biroroshe rero benshi bamagiriye ntambwe rero ngo sibise ikibanza nkoreramo bana abantu benshi baborozi ngahe Bujumbura usanga mu mpanga ari ahantu hato hato ariko nk'abantu bari ku matongo ahantu haguse azora iroroshe cyane ahanini n'ikintu bahamagarira nimba ufise ikibanza metero 20 metero 10 shiramo ihema ushiremo amazi azora biroroshe cyane hanyuma indya hageze ugaburira wewe wihe aho ziri apana byo kuja kuzongera ku isoko wo ku isoko hari gusanga zazinze ugaca usanga wa mwimbo wari witeze nta nyungu iri kiraboneka nk'akarorero uyu uriko urakoresha azora ufise nk'inkoko zita urabona igi uburigeze bw'imwe n'amahera mugayo yakoresheje azora igi naho rigurisha mu 5 usanga wungutse mwavyumvise azora ntikenera imitahe miremire ikenera ihema ikenera ikibanza igakenera ihema kandi batubwiye neza ikibanza uba ukeneye bivana n'umwimbu uba ugomba kwimbura uvuga ati shaka kwimbura byinshi ukenera ikibanza kinini amazi nayo si amazi wamizaho iminsi yose ni amazi ushiramwo hama bano bahinga bakakubwira ukuntu ushobora kuza urahindura amazi hama imbuto ukayironka ntiwitinye rero turaza gusiga nimero muri description canke muri commentaire uzokenera uno muhinga azoshobora kuganira nawe hama amuhe formation n'imbuto ayimuhe amukose muri vyinshi okay twavyumvise none tukiri ngaho nyene ino azora nkuko musanzwe twabonye imbati ngene zizirya munashobora no gukora fromire mukavuga ati ku inkoko irya azora ingana ukunuku nimba ari inkoko ita canke nimba ari inkoko z'inyama poulet de chair irya azora ingana ukunuku canke inka ivyo navyo nyene turizera neza murabifasha muri make nkuko nabidondaguye ko ibitungwa nka byose birya azora uko bitandukanye mu budasa bwavyo no mu kugaburira azora biratandukanye formule dukoresha mu kugaburira inkoko siyo dukoresha ku mbata siyo dukoresha ku nkwavu siyo dukoresha ku nka kuko nko ku nka nk'akarorero inka urazi inka ikuzira ashaka kurya nk'ibiro 40 ku munsi by'ubwatsi yaho rero turafise ukuntu turegera kuri azora uburyo bidatuma ibyibuha cyane burya no kuvyibuha cyane birafise ingaruka mbi navyo nimba ari inkoko z'inyama n'inkoko zitamagi dushaka kugaburira kumwe azora byo zose turafise ukuntu tubikora hama rero n'uburyo dushaka kugaburira azora ibyo byose ku murimyi yatwitoye turabimukurikiranira kugeza guhera ku ntango kugeza byose abitoye hamwe nawe nyine asanga uwo mugambi wo kurima azora awiyumvamo ata kibazo na kimwe afise rero abo twatanguranye kubera azora turamaze nk'ikirenga hafi umwaka tuyikora abo twatanguranye benshi barashinga intahe nk'abariko barayikora bari mu Rumonge turafise abo twayihaye Makamba hari abariko barayikora twayihaye Ingozi hari abo bariko barayikora twayihaye bose barashinga intahe muri make rero azora ni nziza cyane ku bitungo twavyumvise azora abahora batwaza ati azora mu Burundi irabaho cyane irabaho kandi mwayiboneye azora baradubwiye yuko ifise akamaro kanini cyane ahubwo ikintu niyumvira aborozi b'inkoko cyane bahora bavuga ati ibifungurwa byazimvye ku isoko canke ati inka yanje ntikamwa ariko urafise ikibanza urafise n'ibikoresho bitandukanye bimwe vyoshobora gutuma utangura buno uburimyi bwa azora ukeneye iki ukeneye ubumenyi ukeneye n'imbuto hama utangure hama nawe uze ushinge intahe nkuko abandi bashinga intahe okay nk'akajambo ka nyuma mwosozererako nk'aka message ni giki ego mwebwe muriko murabikora murabibona hariho akamaro kandi hariho n'intambamyi mugenda muhura nazo
ni nk'iyihe ntambamyi kuva mugitangura mwahuye nazo kugira ngo kino kibazo tukibaje kugira ngo wundi murimyi wazora agomba kuvuga ati nanje ngomba gutangura azora sinze mpure n'ibi bibazo nizihe challenge cyane nayahe madefi amwamwe novuga ko makomeye mwoba mwaraciyemwo ariko atatumye muhagarika mwatumye yatumye munabandanya kugira aho mugeze ubunye mukahishimira nizihe ntambamyi muhura nazo muri kino gikorwa cy'uburimyi bwa Azora? Muri make nta kazi kaburi intambamyi, ariko muri bintu turimo by'uburimyi n'ubworozi bisaba yuko ubikurikirana neza, kubera hari n'umugani baca ngo ntawe utunga tumwe, bisaba kubikurikirana neza. Ushaka inka aryama nkayo, ushaka inka aryama nkayo. Iyi Azora rero afite intambamyi mugabo ntikoye mu gihe washizemo umwete, byarigeze gushika kandi birakunda no gushika rimwe rimwe iyo umuntu agiye kuyirima ntakurikiza icyo twamwigishije. Iyo usamaye rero amazi akagukamana, Azora ubuyisha iruma. Urumva ikeneye amazi naho wasizemo. Iyo usamaye guhindura amase ntubikore, Azora nayo nyene itetera hama igacibenja igacigenda. Bisaba yuko ayo mase ubyubahiriza, bisaba yuko amazi ubyubahiriza. Hama ikindi naco udashobora gusamara ko ari naco cigeze kuba, imbata zarakorokeyemo, kubera imbata zisanzwe zoga mu mazi yose zihazira ariko zirayirya. Ivyo nivyo bintu vya mbere rero umuntu akwiye kwiyubara ntibimushikira. Nayo ubundi uzitiye neza ugakurikirana ivy'amazi ugakurikirana ivy'amase, nta kindi kintu gisaba kugora. Wewe mu gitondo uzana indobo ukasoroma, gutyo bukeye ukaza ugasoroma, wowe ukaraba gusa wirinde izo ntambamyi nako ndavuga zo kuraba ko amazi adakama, zo kuraba ko amase ameze neza, n'izo kuraba yuko ata ibindi bikoko vyojamo nk'amafi canke imbata. Reka dushimire abakurikiranye ino video yose canke abazoyikurikirana, murakoze cyane. Ariko natwe ico twoherezako nkuko twama tubikora, ino YouTube channel Marius Spark nta kindi ikora, nta kindi izana atari kwerekana ibikorwa bitandukanye bifise akamaro kandi bifitiye akamaro abantu benshi batandukanye. Ukaba warifujije rero Azora imbuto urashobora kuyironka ubu vyoroshe, ukaba warifujije kumenya byinshi vyerekeye buno burimyi bwa Azora, urashobora kwegera uno mu tekinisiye cyangwa uno muhinga muri buno burimyi bwa Azora. Twomwitwa kari umu engineer agronome muri buno burimyi bwa Azora. Arashobora kugufasha muri vyinshi, gukora amafromire yo kugaburira ibitungwa bitandukanye ukoresheje ino Azora, no gutegura ifungwa zitandukanye biciye muri Azora. Urahawe ikaze rero. Ufite ikibazo ushaka kuvugana n'umutumire, uraza kubona nimero ziwe, muze mwiganirire muvugane neza. Ico twe tubasabye nibe ugira subscribe, nimba utarayigira ugire na like, hama ino video ni waba wayikunze uyisangize n'abagenzi bawe kugira ngo ntiwijane mu iterambere uri umwe, hama twubake Uburundi. Iterambere, uburimyi, ubworozi, iterambere, amafaranga. Tubashimire rero mwakoze kuduha kano kanya. Turizera ino video izofasha abantu benshi cyane bahora batubaza ibintu vyerekeye Azora. Murakoze rero cyane, mugire ibihe byiza cyane. Turabashimiye. Mwakoze namwe. Okay. Ciao ciao.